Muri weneza babukani, mu video iheze twabonye, isezerano riri muri Malaki 4. Rio gusubiza imitima y'abantu, kukuri mu bihe vya nyuma. Uyu musi tugiye kwibaza, iki kibazo gikomeye, KUBERA IKI hariho ubutumwa. Ugomba gusubiza abantu, KWIZERA KW'INTANGO. Ukwizera kw'intango. Kwari kumeze gute? Mu gihe cy'intumwa. Ukwizera kwari gushingiye ku ijambo ry'Imana, ku kwihana, ku kubatizwa mu izina rya Yesu Kristo, no ku bugingo bwera. Kandi ubuzima bwabo buzuye na kwemuyera. Bwahindutse. Irio nirio kwizera kw'intango. Bibiliya itwereka. KUBERA IKI abantu batandukiriye. Ukwizera kw'intango mu gihe cy'imyaka. Inyigisho z'abantu, imigenzo n'iby'amadini byagiye binjira mu rusengero. Bibiliya iravuga ko abantu bazoba bafise ishusho yo gusenga Imana ariko hakanka ubushobozi bwayo. Nico gituma abantu benshi batagishingira kugabeba Ijambo ry'Imana gusa ahubwo bakurikira ibyo. KUBERA IKI gusubizwa ku kwizera kw'intango. Ari ngombwa Imana ishaka abantu bayobe b'umukuri. Gusubizwa ku kwizera kw'intango bisigura gusubira kabisa ry'Imana ku nyigisho z'ukuri no ku bugingo bwera. Niho ukwizera kwacu guca gukomera tugaca kwitegura kugaruka kwa Yesu Kristo. Nico gituma mu bihe vya nyuma Imana ishaka gusubiza abantu ku kwizera kw'intango. Me video ikurikira tuziga ingene Imana ikoresha inzira yayo mu bihe vya nyuma kugira isubize abantu kukuri. Komeza subscribe kandi usangize abantu. Imana ibahezagire kane.